Nshuti bakunzi b'ikiganiro twitabe amatora turabahaye ikaze mu kiganiro mukunze gukwikira umunsi nk'uyu nk'aya mango. Ikiganiro c'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi seni. Uno munsi tukaba twabateguriye ikiganiro kibayagira ibijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Umutumire muri kino kiganiro ni komiseri François Bizimana akaba ajejwe inyigisho z'amatora no kumenyesha amakuru mu mugwi seni. Komiseri François Bizimana turabaramukije. Mahoro cane. Ikiganiro rero mugishikirizwa na jewe Juvenal Barenga. Kwigenekerezo rya 18 ruheshi mwaka wa 2027 ikiringo c'imyaka indwi c'umukuru w'igihugu aramutswa Uburundi kuva ku wa 18 ruheshi umwaka wa 2022 kizoba kirangiye. Mugejeje hehe integuro y'itora ry'umukuru w'igihugu kugira ngo ku wa 18 ruheshi umwaka wa 2027 umukuru w'igihugu azoba yatowe yinjire mu mabanga yo kurongora Uburundi? Ego murakoze cane. Murakoze kuri ico kibazo mubajije no kuri uwo mwitwarariko w'itora ry'umukuru w'igihugu twimirije mu mwaka uza w'2027. Hano rero mu gihugu cacu c'u Burundi harimirije gutunganywa itora ry'umukuru w'igihugu. Mu mugwi w'igihugu wigenga uje rero gutunganya amatora mu Burundi twaramaze gushira habona ikirangaminsi c'iryo tora ry'umukuru w'igihugu. Twagira dutangarize abarundi mbere n'amakungu yuko iryo tora ry'umukuru w'igihugu dukurikije ikirangaminsi umugwi seni wamaze gushira habona ritegekanijwe kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa Rusama umwaka w'2027. Komiseri François Bizimana mwomenyesha abarundi n'abarundikazi uko itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2027 ritegekanijwe? Egome cane. Aha mbere nagira ngo nsabe abariko barakurikirana kino kiganiro batege amatwi kuko ni kigabane gihambaye bamenye iryo tora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe ingene amabwirizwa ari mu gihugu yabitegekanije. Nk'uko rero biri mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo ya 96 ivuga yuko umukuru w'igihugu yitorerwa n'abarundi bonyene ubwabo akamara muri ayo mabanga ikiringo c'imyaka indwi gishobora kwisubiriza. Iyo ngingo iravuga kandi ko atawushobora kurongora igihugu mu biringo birenga 2 bikurikirana. Aha rero nagize nti abariko barakurikirana kino kiganiro bategeye amatwi. Nkuko rero iryo bwirizwa shingiro ribitegekanya, umukuru w'igihugu ahari ubu yatowe mu mwaka wa 2022 yinjiye mu mabanga kwigenekerezo rya 18 ruheshi umwaka wa 2022. No kuvuga dusomye iyo bwirizwa shingiro ikiringo yatorewe kwigenekerezo ya 18 ruheshi umwaka wa 2027 ikiringo kizoba kirangiye. Ayo mabwirizwa nyene y'igihugu cane cane bwirizwa shingiro n'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi aratomora yuko umukuru w'igihugu yitoza mu gihugu cose. Hatibagiwe kandi ko n'abarundi baba mu mahanga baja mu matora y'umukuru w'igihugu. Birategekanijwe yuko abarundi bari mu mahanga batorera aho ubuserukizi bw'u Burundi buba bwabategekanirije ko habera amatora. Kenshi na kenshi ayo matora abera haba hari icicaro c'ubuserukizi bw'u Burundi
mu bihugu Uburundi busanzwe buserukiwemo. Mu itora ry'umukuru w'igihugu, uwutora atora izina rimwe mu bitoje. Ibwirizwa riringaniza amatora rirategekanya inshuro zibiri z'itora ry'umukuru w'igihugu. Ku nshuro ya mbere, umukuru w'igihugu atorwa iyo yemejwe n'amajwi arenga 1/2 c'abatoye. Iyo mu bitoje atanumwe yashikanye ayo majwi mu matora y'inshuro ya mbere, haca haba inshuro ya kabiri y'itora ry'umukuru w'igihugu mu minsi 15. Muri ico gihe abemerewe kwitoza ni babiri ba mbere barushije abandi amajwi. Hagize uwidohora muri bo, abarushije abandi amajwi mu itora rya mbere nibo baca bakurikira hafatiwe ku rutonde rwerekana ingene basumbanije amajwi muri iryo tora. Mu itora rya kabiri, uwarushije uwundi amajwi niwe yemezwa mu mabanga yo kurongora igihugu. Birashoboka rero yuko hashobora kwitoza umuntu umwe gusa. Naha rero amabwirizwa yarategekanije ingene bica bigenda. Mu gihe hari umuntu umwe yitoza, bivanye nuko haba hashikirijwe izina rimwe gusa canke ari uko abandi bidohoye, ingingo ya 92 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi ivuga ko uwitoza ategerezwa kuronka amajwi arenga 1/2 hafatiwe ku gitigiri c'abatoye mu itora rya mbere kugira yemezwe mu mabanga yo kurongora igihugu. Iyo witoje, murumva igihe yitoje ari umwe, iyo witoje ataronsa amajwi arenga 1/2 c'abatoye, haca hasabwa ko abashaka kwitoza baca biyandikisha ukundi gushasha mu kiringo c'iminsi itarenga 10. Mu gihe yiyandikishije abitoza benshi, uwutangazwa ko yatsinze mu itora rigira kabiri ni uwo yarushije abandi amajwi. Mu gihe hagumye hitoza umuntu umwe gusa, uwo yitoje aca atangazwa ko yatsinze itora ku majwi yariyo yose aba yaronse. Ivyo bitegekanywa n'iyo ngingo ya 92 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Nkuko rero twari twabivuze, amabanga y'umukuru w'igihugu atangura kuva umunsi arahiriye ko akarangira uwundi atowe ngo amusubirire ashikirijwe amabanga yo kurongora igihugu. Itora ry'umukuru w'igihugu rikurikira ritunganywa mu gihe kitari munsi y'ukwezi kumwe kandi rikirenza amezi 3 imbere y'uko ikiringo c'umukuru w'igihugu ahari kirangira. Mbega nyene tukiraho nyene, witoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu asabwa iki? Yegome murakoze. Uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu arafise ivyo ategerezwa kuba yubahirije. Ivyo navyo biratomorwa n'ingingo ya 94 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Abafise imigambi rero yo kuzokwitoza ngo bazorongora igihugu c'u Burundi mu mwaka kuva mu mwaka w'2027, nagira ndabasabe batega amatwi kino kiganiro bumve ivyo basabwa ivyo ari vyo. Ivyo navyo ni ibi: uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu abwirizwa kuba afise uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Aha rero ingenda hasigure gatoyi, murazi yuko haba ikiringo cyo kwandika abazotora mu itora iryo ari ryo ryose. Mu mugwiseni rero twagire tubabwiye yuko abazotora
mu itora ryo mu 2027 ni babandi bandikwa bagaheza bagatora mu mwaka wa 2025. Muri abo hakazoca hongerwako abavutse mu mwaka wa 2008 hamwe n'abavutse mu mwaka wa 2009, kuko ico gihe bazoba bakwije imyaka 18 kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora. Aha rero navuze nti ndagaruke ko ndagahagarare ko gose no kuvuga utazoba ari ku rutonde rwabo biyandikishije ngo baronke uburenganzira bwo gutora, uwo ntaheza ngo baronke n'uburenganzira bwo kwitoza, ntibikunda. Navuze kandi yuko muri abo bazokwiyandikisha hariho n'abari mu mahanga, hari n'abahungutse nabo nyene bazoba barimo. Ikigira kabiri, uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu abwirizwa kuba afise gusa ubwenegihugu bw'umurundi yavukanye. Ikindi, abwirizwa kuba afise imyaka 40 y'amavuka ku munsi w'itora. Abwirizwa kandi kuba afise amateka yose yemerewe umwenegihugu. Abwirizwa kwemeza icese ko ashigikiye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ukwemeza ko ashigikiye ingingo ngenderwako arizo zizi. Ubwa mbere, abwirizwa kubahiriza, akabungabunga kandi agatsimbataza ubumwe bw'abarundi. Abwirizwa gukingira no guharanira agateka kazina muntu. Abwirizwa guteza imbere intwaro yisunga amategeko ishingiye ku kubahiriza no guharanira demokarasi. Abwirizwa kurwanira iyubahirizwa ry'imbibe n'ubwigenge bw'igihugu. Abwirizwa kwamirira kure ukutihanganirana, ukwitwaza amacakubiri ashingiye ku moko, amacakubiri ashingiye ku ntara, amacakubiri ashingiye ku gukumira abanyamahanga, hamwe no kwitwaza igikenye mu buryo ubwo aribwo bwose. Vyongeye, iyo uwitoza arahanishijwe icaha gisanzwe gihanishwa umunyororo w'amezi 6 canke arenga, ategerezwa kuba amaze n'imiburiburi imyaka 4 arangije ico gihano. Niko kuko iyo aba yarahanishijwe icaha gikomeye gihanishwa umunyororo w'imyaka 5 canke irenga, ategerezwa kuba amaze n'imiburiburi imyaka 10 arangije ico gihano. Uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ashobora gushikirizwa n'umugambwe, urunani rw'umugambwe, canke akitoza ku giti ciwe. Uwitoza wese ngo abe umukuru w'igihugu ategerezwa guhagarikirwa n'umurwi w'abantu 200. Muvyumve neza, uwitoza wese ngo abe umukuru w'igihugu ategerezwa guhagarikirwa n'umugwi w'abantu 200 bava mu moko n'ibitsina vyose. Abo bantu bategerezwa kuva mu gihugu cose. Tuvuga yuko mu ntara zose bitezwa kugaragara kw'abo bantu ariyo baje bava. Ivyo bikaba vyerekanwa n'ingingo ya 97 y'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Abagize umugwi uhagarikira uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu bategerezwa kuba bakwije ibisabwa n'amategeko nka bijya bisabwa abitoza ngo babe abashinga amateka. Ivyo navyo ni ibi. Vyumve, bategerezwa kwerekana umwidondoro w'ivyo
baranguye. Bategerezwa kandi kwerekana ikopi y'ikarata karangamuntu. Bategerezwa kwerekana urupapuro rw'iyimuriro vy'ivyaha boba barakoze. Bategerezwa kwerekana urupapuro rwerekana amavuko yabo, extrait de naissance. Bategerezwa kandi kwerekana urupapuro rugaragaza neza aho umwe wese aba, attestation de résidence. Bategerezwa kwerekana kandi urwandiko rwemeza ingene amagara yabo yifashe. Bategerezwa gutanga amafoto 4 magufi. Bategerezwa gutanga urwandiko rwemeza ko bashigikiye ubumwe bw'abarundi. Nivyo navuze nti ivyo basabwa ni nk'ibisabwa ugomba kuzoba umushinga amateka. Ivyo navyo nyene bisanzwe bitegekanijwe n'ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Aha rero twagire tubwire kandi abo babafise ico cifuzo yuko bohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu, tubabwira ibindi babwirizwa kubahiriza igihe bazoba bamaze gutorwa. Amabanga y'umukuru w'igihugu ntabangikanywa n'uwundi murimo w'igihugu uwari wo wose uca mu matora, akaza kariko kose ka leta n'umwuga uwari wo wose. Aha rero tubararika tubabwira tuti uwumva agomba kwitoreza ico kibanza abaritegura, akaba yari afise iyindi mirimo nk'iyo duhejeje kudondagura, amenye yuko amaze gutorwa iyo mirimo yuko aca yihagarika. Mu gihe utowe ngo abe umukuru w'igihugu yarashinzwe ayandi mabanga ya leta, aca barayahagarika kuva ivyavuye mu matora bitangajwe ku buryo ntabanduka. Mu gihe utowe kuba umukuru w'igihugu yarasanzwe akora akazi ka leta, ahemberwa canke adahembwa, yikorera canke akorera uwundi, aca ahagarika iyo mirimo kuva ivyavuye mu matora bitangajwe ku buryo ntabanduka. Aha rero mu minsi igihe niyo cagera, no kuvuga igihe hazosohokera itegeko ry'umukuru w'igihugu rirarika abazotora. Muri iyo tegeko hazotomogwa ikiringo co gushikiriza amadosiye y'abipfuza guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Ayo madosiye azoshikirizwa umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora mu gihugu cose ari wo Seni. Ico kiringo muzoheza mukimenyeshwe rero barundi kazi muriko murakurikira kino kiganiro, muzokimenyeshwa mu gihe bwirizwa rirarika abazotora rizoba rimaze gutegwa ko igikumu na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Twibutse abariko baradukurikirana ko ikiganiro ari twitabe amatora. Komiseri François Bizimana mumesha abifuza kuzohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ivyo bazosabwa bizoba bigize dosiye yabo kugira ngo babimenye hanyuma bitegure. Narirya umengo ntihasigaye igihe kinini ngo itora ry'umukuru w'igihugu ritunganye. Egome murakoze cane kuri ico kibazo, kandi n'ikibazo gihambaye, ikibazo ciza cane. Turamenyereye rimwe na rimwe iyo ikiringo nk'ico kigeze, hariho abagira bati ntitwabimenyeshejwe kare ngo duheze twitegure tubirondere. Arico gituma ico kibazo umbajije ari kibazo nakiriye neza cane, kandi kizofasha abipfuza guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Reka tubadondagurire ivyo bategerezwa kuzorondera, babe baravyibangikanya hakiri kare. Igihe niyo cagera ntibazogire ngo barubiriwe, bamenye yuko ivyo bintu
babirondera hakiri kare bagatezwa kuba bama babifise hagufi. Igihe rero ryabwirizwa mu gihe ryategeko ry'umukuru w'igihugu rirarika abatora rizoba rimaze gutomora ikiringo kandidatire zotangirwako, bazoce rero buno nyene babanguka gushikana dosiye zabo ku cicaro c'umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora ari Seni. Ivyo navyo ni nkibi: ubwa mbere batezwa kuba idosiye y'uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu, twagiye tubamenyesha ko izoba gizwe n'ibintu bikurikira. Ubwa mbere yuko batezwa kuba bafise urwandiko rw'umugambwe canke urunani rw'umugambwe rushira habona kandidature y'uwo yipfuza ko yotorerwa ikibanza cyo kuba umukuru w'igihugu. Navuze umugambwe canke urunani rw'umugambwe kubera uwipfuza kuba umukuru w'igihugu ashobora gutangwa n'umugambwe arimwo canke agatangwa n'urunani rw'umugambwe. Muri ico gihe rero umugambwe niwe uheza ugatanga iyo kandidature yiwe canke urunani rugatanga kandidature yiwe, kuko aba yitoje ku izina ry'umugambwe canke ku izina ry'urunani rw'imigambwe. Hari rero n'abandi ashobora kugira ati jewe ndiyumva ngomba kwitoza ku giti canje, n'uwo nawe nyene yitoza ku giti ciwe aratangaza ko yipfuza kuba umukuru w'igihugu, nawe yarakabimenyesha mu rwandiko. Ikindi bategerezwa kuba bafise ni umwidondoro w'ivyo wipfuza kuba umukuru w'igihugu yaranguye. Ikindi ni urupapuro rwemeza ubwenegihugu bwiwe. Ikindi ni urwandiko rw'amavuka rutangwa n'abajejwe izandiko ndangamuntu canke urundi rwandiko urwo ari rwo rwose rurusubirira. Ikindi ni kopi y'ikarata karangamuntu. Ubwindwi ni urwandiko rwemeza ahaba. Ubw'umunani ni iyimuriro y'ifishi y'ivyaha umuntu yakoze. Ubw'icenda ni amafoto magufi 4. Ubw'icumi ni urwandiko rwemeza ingene amagara yiwe ameze rutangwa n'umugwi w'abaganga 5 bagenywe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu. Ubw'icumi na rimwe ni urwandiko rwemeza ko yatanze amafaranga y'ingwate. Ayo mafaranga nayo asanzwe ategekanijwe mu ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Ubw'icumi na kabiri ni urutonde rw'abantu 200 bishinga uwitoza. Urwo rutonde rutunganywa ku buryo bigaragara ko abarugize bava mu bwoko butandukanye no mu gihugu cose. Twari twamaze mbere kubivuga igihe kino kiganiro casa n'ikigeze hagati, twavuze ibitegerezwa kuranga abo baza kwishinga uwo yitoza. Ubugira 13 ategerezwa kwerekana ibara n'ibimenyetso asaba ko vyomuranga. Ubw'icumi na kane ategerezwa gutanga urwandiko rwemeza icese ko ashigikiye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ukwemeza ko ashigikiye ingendo ngenderwako zikurikira. Ategerezwa kwerekana yuko yubahiriza, abungabunga kandi atsimbataza ubumwe bw'abarundi. Ategerezwa gukingira no guharanira agateka kazina muntu. Ategerezwa guteza imbere intwaro yisunga amategeko ishingiye ku kubahiriza no guharanira demokrasi. Ategerezwa kugwanira iyubahirizwa ry'imbibe n'ubwigenge vy'igihugu. Ategerezwa kandi kwamirira kure ukutihanganirana, ukwitwaza amacakubiri ashingiye ku moko, ku ntara, ugukumira abanyamahanga hamwe no kwitwaza igikenye mu buryo ubwo ari bwo bwose.
ategerezwa kandi gushira habona imigambi yiwe. Uwitoza wese abwirizwa kwerekana imigambi. Kuwitoza ku giti ciwe ategerezwa gushikiriza urwandiko rumenyesha vy'ukuri ko amaze n'imiburiburi umwaka umwe atari mu mugambwe n'umwe, kandi ko amaze n'imiburiburi imyaka 2 atarwego nyobozi na rumwe umugambwe arimo. Ngira ngo abariko baradukurikira barumvise ibitegekanijwe mu ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Uwipfuza wese guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu abwirizwa kubahiriza, kandi ivyo bisabwa murabona ko bishika 14 bikabwirizwa kuba biri muri dossier abwirizwa kuzotanga mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora. Abariko baradukurikira bavuga ati none ko mubivuze hakiri kare, iko mbere si kare cyane, nukugira ngo uwipfuza guhiganwa uwari we wese abararonka umwanya wo kwitegura, kuko hariho ivyo azorondera acishije mu mugambwe. Inzego z'umugambwe nazo zirafise ingene zitunganije, twagomvye rero tubahe umwanya ukwiye, tubibasigurira hakiri kare, nabo bagende babisigurire bagenzi babo basangiye amashirahamwe, kugira ngo ejo aho bukera ntibazogire ngo mu mugwiseni twabubiriye ngo ntitwabibabwiye hakiri kare. Murabona ubu twavuze yuko itora ritegekanijwe kwigenekezo rya 3 ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2027, ariko imbere yaho nabivuze ko hazoba hasohotse itegeko ry'umukuru w'igihugu rirarika abatora, kandi muri ico gihe nyene hagaca hatomogwa n'ikiringo ayo madosiye yabo babwizwa kuyashikana. Urumva ubu turi mu kwezi kw'indwi, kino kiganiro tukiremeshe ari mu kwezi kw'indwi, ntimwibaze ngo igihe kiracari kirekire. Kurarika abene igihugu ngo bazokwitabe itora, kandi muri iryo bwirizwa nyene hazoba harimwo no kurarika abazoca bazana izo kandidatire zabo. Urumva ko atamezi arenga 5 asigaye guteguza rero umuntu hasigaye amezi 4 canke amezi 5 mu mugwiseni. Turabona yuko ari igikorwa ciza turiko turakora mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye, amatora yitabwe na bose, amatora yitabwe na benshi, amatora abera ku mugaragaro. Ego turiko turasozera kino kiganiro, hari impanuro mwotekerera abariko baragikurikirana? Ego cyane, impanuro ndizobura. Impanuro twotekerera abariko barakurikirana kino kiganiro nuko twobabwira yuko amatora ni igikorwa gitunganywa mu gihugu kirimwo amahoro n'umutekano. Tubararikira rero kubungabunga amahoro n'umutekano kugira ngo tuzokwitabe ayo matora igihugu gitekanye. Ikindi tubararikira mu gihe bazoba bariko baritegurira itora ry'umukuru w'igihugu, babandanye imirimo yabo yo guteza imbere igihugu, nabo nyene bongere biteza imbere. Ikindi tubararikiye nuko igihe kigeze bo kwitegura gukurikirana imigambi y'abazoba bariko barahiganwa, kugira ngo bumve imigambi bohitamwo, imigambi yoshikana Burundi kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo migambi bayikurikirane neza kugira ngo bazohitemwo imigambi bonyene bazoba bagomwe. Aha rero mu minsi
igihe niyo cagera, no kuvuga igihe hazosohokera itegeko ry'umukuru w'igihugu rirarika bazotora. Muri iyo tegeko hazotomogwa ikiringo co gushikiriza amadosiye y'abipfuza guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Ayo madosiye azoshikirizwa umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora mu gihugu cose ari wo Seni. Ico kiringo muzoheza mukimenyeshwe rero barundi kazi muriko murakurikira kino kiganiro, muzokimenyeshwa mu gihe bwirizwa rirarika abazotora rizoba rimaze gutegwa ko igikumu na nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Twibutse abariko baradukurikirana ko ikiganiro ari twitabe amatora. Komiseri François Bizimana mumesha abifuza kuzohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ivyo bazosabwa bizoba bigize dosiye yabo kugira ngo babimenye hanyuma bitegure. Narirya umengo ntihasigaye igihe kinini ngo itora ry'umukuru w'igihugu ritunganye. Egome murakoze cyane kuri ico kibazo, kandi n'ikibazo gihambaye, ikibazo ciza cyane. Turamenyereye rimwe na rimwe iyo ikiringo nk'ico kigeze hariho abagira bati ntitwabimenyeshejwe kare ngo duheze twitegure tubirondere. Arico gituma ico kibazo umbajije ari kibazo nakiriye neza cyane, kandi kizofasha abipfuza guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu. Reka tubadondagurire ivyo bategerezwa kuzorondera, babe baravyibangikanya hakiri kare. Igihe niyo cagera ntibazogire ngo barubiriwe, bamenye yuko ivyo bintu babirondera hakiri kare, bagatezwa kuba bama babifise hagufi. Igihe rero ryabwirizwa mu gihe ryategeko ry'umukuru w'igihugu rirarika abatora rizoba rimaze gutomora ikiringo kandidatire zotangirwako, bazoce rero buno nyene babanguka gushikana dosiye zabo ku cicaro c'umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora ari wo Seni. Ivyo navyo ni ngibi: ubwa mbere batezwa kuba idosiye y'uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu, twagiye tubamenyesha ko izoba gizwe n'ibintu bikurikira. Ubwa mbere yuko batezwa kuba bafise urwandiko rw'umugambwe canke urunani rw'umugambwe rushira habona kandidature y'uwo yipfuza ko yotorerwa ikibanza cyo kuba umukuru w'igihugu. Navuze umugambwe canke urunani rw'umugambwe kubera uwipfuza kuba umukuru w'igihugu ashobora gutangwa n'umugambwe arimwo canke atangwa n'urunani rw'umugambwe. Muri ico gihe rero umugambwe niwe uheza ugatanga iyo kandidature yiwe, canke urunani rugatanga kandidature yiwe, kuko aba yitoje ku izina ry'umugambwe canke ku izina ry'urunani rw'imigambwe. Hari rero n'abandi ashobora kugira ati jewe ndiyumva ngomba kwitoza ku giti canje, n'uwo nawe nyene yitoza ku giti ciwe aratangaza ko yipfuza kuba umukuru w'igihugu, nawe nyene akabimenyesha mu rwandiko. Ikindi bategerezwa kuba bafise ni umwidondoro w'ivyo wipfuza kuba umukuru w'igihugu yaranguye. Ikindi ni urupapuro rwemeza ubwenegihugu bwiwe. Ikindi ni urwandiko rw'amavuka rutangwa n'abajejwe izandiko ndangamuntu canke urundi rwandiko urwo ari rwo rwose rurusubirira. Ikindi ni kopi y'ikarata karangamuntu. Ubwindwi ni urwandiko rwemeza ahaba. Ubw'umunani ni iyimuriro y'ifishi y'ivyaha umuntu yakoze. Ubw'icenda ni amafoto magufi 4. Ubw'icumi ni urwandiko rwemeza ingene amagara yiwe ameze, rutangwa n'umugwi w'abaganga 5 bagenywe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu. Ubw'icumi na rimwe ni urwandiko rwemeza ko yatanze
amafaranga y'ingwate. Ayo mafaranga nayo asanzwe ategekanijwe mu ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Ubw'icumi na kabiri ni urutonde rw'abantu 200 bishinga uwitoza. Urwo rutonde rutunganywa ku buryo bigaragara ko abarugize bava mu bwoko butandukanye no mu gihugu cyose. Twari twamaze mbere kubivuga igihe kino kiganiro casa kigeze hagati, twavuze ibitegerezwa kuranga abo baza kwishinga witoza. Ubwira 13 ategerezwa kwerekana ibara n'ibimenyetso asaba ko vyomuranga. Ubw'icumi na kane ategerezwa gutanga urwandiko rwemeza icese kwashigikiye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi no kwemeza kwashigikiye ingendo ngenderwako zikurikira. Ategerezwa kwerekana yuko yubahiriza, abungabunga kandi atsimbataza ubumwe bw'abarundi. Ategerezwa gukingira no guharanira agateka kazina muntu. Ategerezwa guteza imbere intwaro yisunga amategeko ishingiye ku kubahiriza no guharanira demokrasi. Ategerezwa kugwanira iyubahirizwa ry'imbibe n'ubwigenge vy'igihugu. Ategerezwa kandi kwamirira kure ukutihanganirana, ukwitwaza amacakubiri ashingiye ku moko, ku ntara, ugukumira abanyamahanga hamwe no kwitwaza igikenye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ategerezwa kandi gushira habona imigambi yiwe. Uwitoza wese abwirizwa kwerekana imigambi. Kuwitoza ugiti ciwe ategerezwa gushikiriza urwandiko rumenyesha vy'ukuri ko amaze n'imiburiburi umwaka umwe atari mu mugambwe n'umwe, kandi ko amaze n'imiburiburi imyaka 2 atarwego nyobozi na rumwe umugambwe arimo. Ngira ngo abariko baradukurikira barumvise ibitegekanijwe mu ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi. Uwipfuza wese guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu abwirizwa kubahiriza, kandi ivyo bisabwa murabona ko bishika 14 bikabwirizwa kuba biri muri dossier abwirizwa kuzotanga mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora. Abariko baradukurikira bavuga ati none ko mubivuze hakiri kare, iko mbere si kare cyane. Ni ukugira ngo uwipfuza guhiganwa uwo ari we wese aba araronka umwanya wo kwitegura, kuko hariho ibyo azorondera acishije mu mugambwe. Inzego z'umugambwe nazo zirafise ingene zitunganije. Twagomvye rero tubahe umwanya ukwiye, tubibasigurira hakiri kare, nabo bagende babisigurire bagenzi babo basangiye amashirahamwe, kugira ngo ejo aho bukera ntibazogire ngo mu mugwiseni twabubiriye kore twabibabwiye hakiri kare. Murabona ubu twavuze yuko itora ritegekanijwe kwigenekezo rya 3 ukwezi kwa Rusama umwaka wa 2027. Ariko imbere yaho nabivuze ko hazoba hasohotse itegeko ry'umukuru w'igihugu rirarika abatora, kandi muri ico gihe nyene hagaca hatomogwa n'ikiringo ayo madosiye yabo babwirizwa kuyashikana. Urumva ubu turi mu kwezi kw'indwi, kino kiganiro tukiremeshe ari mu kwezi kw'indwi. Ntimwibaze ngo igihe kiracari kirekire. Kurarika abene igihugu ngo bazokwitabe itora, kandi muri iryo bwirizwa nyene hazoba harimwo no kurarika abazoca bazana izo kandidatire zabo. Urumva ko atamezi arenga 5 asigaye
guteguza rero umuntu hasigaye amezi 4 canke amezi 5 mu mugwiseni, turabona yuko ari igikorwa ciza turiko turakora. Ego turiko turasozera kino kiganiro. Mbere yo gusozera ikiganiro, hari impanuro mwotekerera abariko baragikurikirana? Ego cane, impanuro turazifise. Ubwa mbere twagire dutera kamo abariko barakurikirana kino kiganiro, kubera bisanzwe bizwi yuko itora canke amatora byiza aba mu gihugu gitekanye. Tubararitse rero kugira ngo babandanye babungabunga amahoro n'umutekano muri kino gihugu cacu, muri iki gihe turiko turitegurira itora, mu gihe c'itora igihe hazoba hageze n'inyuma yaho. Hanyuma ubugira kabiri, tubasaba yuko bobandanya imirimo ibateza imbere, ikongera igateza imbere n'igihugu cabibarutse. Ubwa gatatu naho tubasaba yuko bazokurikirana neza imigambi y'abitoza, kugira ngo bamenye imigambi bakwiye guhitamwo iyo ariyo, imigambi izoshikana Uburundi kuri yambona kazoza Uburundi bwiyemeza, y'Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Hanyuma harangiza mbwira bose badukurikiye, woba agira ati harako ntategereye neza canke noterera, kubera twabigize ingendo, n'ubu tubahe ka kanimero bazoca baheza bakakurako. Aho kanumero nako ni 62 667 290. 62 667 290. Murakoze. Ego murakoze cyane. Akaba ari no kuri izo mpanuro z'umutumire Komiseri François Bizimana duciye dusozera ko kino kiganiro, tukaba tubakengurukiye. Murakoze cyane, turabakengurukiye kandi turakengurukiye nabo bose bakurikiranye kino kiganiro. Reka na jewe nkengurukire abakurikiranye kino kiganiro. Juvenal Barenga nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabike abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu n'ibyanyu naho butaha.